bakundisha ndazi yuko ubu DJ mu Burundi somehow buragoye kwera agaciro nyene baragira nyene babibona ko ari ibintu bisanzwe ari joke yo gufyina ibiki ariko si ibintu byo gufyina umuntu yiyumviye akora hako ngo nta mwuga udakiza kitso icambere abastari ni bakore nibasinziye bakore bemeze abo ba sponsor yuko nabo bashoboye niho bazovuga ati nawe kandi nabo nyene bihe agaciro nawe niyo biha agaciro ibintu byose bizogenda neza nico gituma ataba abanyamahanga batazosubira kuguma babahamagara umva byose ni ugukora cyane barahari nk'aba RUNTOWN DJs bahora bitegurira amakonseri yabo hariho n'abandi bahora babikora bakomeye cyane ba DJ Israel ba Moses n'abandi bose bakomeye bafite touche nziza. Hello everyone, what's popping out today? It's your boy from BITV. I go by the name next somebody Mombos Comedy Fine Boy. Mbere ya byose ndabibutse muje kuri YouTube channel yacu mugire subscribe, mugire like, share na comment. Tubandanye tubona mubandanye muronka ibintu byiza cyane. Ndabibutsa ko dufise na Instagram ni BITV, turafise TikTok ni BITV, Facebook page ni BITV. Aho se muraha dusanga. So turafise n'ikindi gisata cha films. Naho ni murahawe ikaze abantu bifuza gukina films. Ikiganiro rero ni music debate, as you already know. Nicaye ngase mba DJ nyemba ndi kumwe n'umutumire. Today sinabazaniye umuririmbyi cyangwa undi muntu, nabazaniye mu DJ. Reka mbanze ndamuramutse amabaramutse. Yodo, what's up? Yeah. Kida. Yeah man. The fresh man. Yeah, ndabaramukije bariko turaba twese aho bazi BITV aho muherereye hose. Tukaba muri kumwe na Machine the Vibe na Burundi aho Kampala na DJ Kida the one, the presenter Bombo Clat. Bombo Clat. Gorimeje kuvuga n'ubaye. Gorimeje kuvuga n'ubaye. Ni harimo ikiuganda. Ya ni Kirundi n'agaswahili gakeye. Wagwani DJ Kida the machine. Yaga. What's popping? Yeah. Akunzi ba BITV umutumire ni DJ Kida. Mari mumenyere tubazanira abaririmbyi canke abandi bantu nk'abafans mugabo n'umu DJ Kida. Yes. Turahera kuri career yawe imbere yuko twinjira muri music debate. Yes. Career yawe imeze gute? Watanguye ryari ibintu byo DJs umaze gushika kuki? Hama kwanza ubanza bwa mbere ubanza tubwire DJ Kida ninde, amazina yiwe nayahe, kubera iki kwita DJ Kida, hamucu tubwira rero career yawe muri rusange. Let's go. Ya izina ry'uwanje abavyeyi bampaye nitwa Ndabane Severe. Kuba nitwa DJ Kida. Kida ni Kiespanyol ntabwo ari Kirundi cyangwa nguruda cyangwa iki, ni Kiespanyol. Ariko kweri Kida kweri ki wase no kwita izina ry'Kiespanyol man. Bo ni kwa nakazina nyene karyoshe kumviriza nyene. Urumva mu Kirundi bacagwa bamamaga ngo Kida, je bacumva kari uruda ibiki, ariko ni Kiespanyol. Bisigura yuko buro umuntu aba ari seriye mu byo akora byose. Ya ego. Bandanye tubwiye. Hama career yiwanje natanguye 2018. None natangwa muri career yiwanje yo kumixa, nayibonye kuba kundi mu DJ hano hari habaye urubanza, numva ndakunze ibyo bakora aba DJ, sanumva yuko nanje kuva 2018 notangura ibintu byo kumixa. Yeah. Bivuze ko muri career yo kumixinga ni imyaka 6. Ya irashika kuri 6. Bikura bikora. Ego. Ya sikiringo kiri gito hama nagomba tubwire. Nagomba tubwire nk'umu DJ amaze imyaka 6 ari karakora nibihe bintu umaze gukora muri ivyo bintu byo kumixinga ukavuga ati jewe no munsi nakoze vibe natanze vibe. Wagiye nahiye muri iyo myaka hose ahantu hoba waragiye hakomakomeye bari ho cyane mu gitanguraho ntibiba byoroshe. Yeah. Kuko umuntu nka jewe nkaba nk'ikiri mu underground biragoye yuko ko nshashika kuri tele neza na neza, ariko nakuze ahatandukanye, nakuze ku radio atandukanye za Buja FM za RFM zose, hari ibintu by'ama mix wiki nakiza netose ndakora no mu makonseri amwe ndagenda ndakora. Ego. Yeah. Turatwumva abaririmbyi bavuga bati ibi bintu biratugora iz'imiziki. Mbega nawe nk'umu DJs ni iki kintu kimaze kukugora?
muri career yawe? bo ikitugora twebwe sometimes support ntabwo ari ikirenga. Ikindi naco ivyuma dukoresha nk'amaplatini urazi yuko ava hanze mu Burundi ntayahari, byumva yuko tuyatuma mu madolari kugira azoshike hose mu Burundi. Izo ni impambamye tugenda duhura twebwe aba DJ bo mu Burundi. Uvuze yuko aba DJ mubura support, hama abaririmbyi nabo bakavuga ko bakeneye support iva ku ba DJs. Aba DJ niye support uri kuravuga? Twebwe support mu byo dukora nta gaciro mu Burundi baracayibona byo ku DJ ka ibintu nyene bisanzwe, ari ibintu nyene by'aba Babylon canke ibiki nye sindi nyene byo kwiryohera canke iki, bakagufata iyindi shusho, kumbe naho byari ibintu byiza byo kuryohera abantu nabo nyene bakaryoherwa cyane. Yego rero usaba ko gusupportinga gute nk'umu DJ? je no kunsupportinga muri ico cyose umva yuko wowe unyene ufise ushaka kunsupportinga muri kunsupportinga abatandukanye aho baherereye hose, ndakeneye support mu bantu bose. Yego nari nakubajije ikintu kimaze kukugora havuyemo support, nta kindi kintu kirakugora ugasanga nk'intambamye ugeze kuri terrain nko mu rubanza canke nko muri concert kanaka canke nko muri radio kanaka kuba wagiye kudija ugasanga birakugora? Nta kintu kimwe urahura naco kikugora? nta cyari kinini cyane kuko kesiketa aba bamwe baba artist no bakunda kugira nyene ibintu by'amakosa, ugasanga nk'ubu hariho nk'igitaramo cyari kuba ico gitaramo kibaye bagasanga wazanye indirimbo uwo mwanya nyene concert ikira. Urumva natwe tuba twateguye, tuba twagize practice home, tuba twagire muhira, wumva yuko bica bitugora ibiki ibyo byose ni impambamye aba artist bo mu Burundi bakwiye guhindura kugira ngo ibintu babe professional. Batwaye professional bazoguma bari hasi ukuntu. Okay, ikiganiro ni music debate naye nabikubwiye. So muri music debate rero abantu bari bamenyere tuvuga abaririmbyi baraza nga muri music debate bakavuga ati umuziki w'Uburundi nishobora gutera imbere aba DJs batariko baratuvuza. Mugabo ubu aho ibintu bigeze hari imiziki nimwe tutakiriko turumva kenshi, ubu turiko twumva imiziki yo mu Burundi, bivuze yuko aba DJs bo bariko baravuza cyane imiziki ndundi. Nawe nizere ko uvuze imiziki ndundi? N'ubundi jewe 90% niyo mvuza y'abarundi kuko imiziki y'ubu iraryoshe. Ubu uyisi nka kera baza kumviza izo hanze, ubu uye abantu bose bariko barya support, aba journalist, aba DJ, abantu bose bariko barakora bashyamwe iby'abarundi gusa, bakundisha iby'abarundi kandi n'abarundi bakunda ibyabo, utubwiye yuko indirimbo ndundi kenshi uvuza 90%, kweri ko utuvuza 100% nk'umurundi? Turaba ibigezweho. Hari igihe nk'aba artist usanga nk'indimbo yabo ugasanga ntabwo iryoshe nyene ku DJ. Hari ama BPM urabirako, ugasanga nk'ama BPM iyo mu DJ ategezwa kuba ari kugira beat imere neza, bivaye no mu kugira scratch ni 95 BPM. Ibyo rero hari usanga ari 88, umva yuko z'abarundi ugasanga ni 88 BPM. Donc ariyo uzusanga zidakwiza BPM mwebwe mu mukeneye. Tuba dukeneye kandi ibigezweho. Uyu abantu bakeneye ibigezweho kandi ibintu bibasinziza, ibintu birambiye. Ukuvuze indirimbo zitaba zikwiza iyo ntuze mu mukeneye, uvuga ni nko mu mudiho wa amapiano canke ndumba canke zuki bikunda kuba mu mudiho aho usanga mudakwiza cyane R&B. Harimo aba artist babigira gusa amapiano yoyo abazirenza ma BPM. R&B niyo ibigira cyane. Ariko kizima ubu turiko tubona muri ko muravuza cyane imiziki ndundi. Yego. So ndagomba kubaza ikibazo kimwe nko mu DJs abaririmbyi kenshi baravuga ati jewe mu idol wanje n'uyu, nawe ufise umuntu nyene uvuga ati urabira ko uvuga ati jewe uyu niwe ndabira ko uvuga niwe ndabira kakarorero, uramufise yo bari arahari gusa ntabwo ari nga so mu Burundi. Yego. Ni mu DJ wo muri Amerika yitwa David Guetta, ni muzungu. Niwe uvuga ati jewe uyu niwe ndabira ko? Yego, niwe mvuga ati ndabira ko kuko niwe afise tushi ikomeye cyane, ashobora gutegura igitaramo ciwiwe
Bujumbura yose ukamenga barayuga igisagara cyose ariko DJ gusa atakinga nizo ndoto nawe nizifise rero nivuga ati yanegeza kubikora yego Imana ibishatse bizoba none nkajya umu DJs ku mu DJ kugira tumigwe watubwiye ko hari umaze kuja mu concert watubwira concert imwe wowe umaze kujamo ni nyinshi cyane hariho ntibuka neza intuje gusa harimo aba artist benshi cyane bo mu Burundi yari hari bari bahari nk'akaroro ba Ruriro ba WJ hamwe n'abantu ba D1 na ba We Love Music aho bose bari bahari ndetse kwibukira zino iyo mwanya wose warakoze mix nayo kunda mix live wari nk'umu DJ principal cyane nije nawe mu DJ principal cyose okay bajya abantu bategura ibiteramo hama bagahamagara mu DJ wibaza ko barabi kugira bahamagara mu DJ kana kora n'aba DJ benshi bahari bashoboye babizi wibaza ko baba barabi kibajya abantu bategura ibiteramo kugira bahamagara mu DJ kanaka icambere niko kugiye baguhamagare bararabe ibyo uri kurakora hari igihe nk'umuntu ashobora gukunda ati je nakunze ukuntu avuza tushe yiwe ikindi naco uri mu DJ utegezwa kugerageza ukarondera kuba ufise ibyuma by'iwawe nko mu Burundi aba DJ bamwe benshi nta byuma bafise umva yuko bica bibagora ukeneye kuba professional uragerageza ukarondera ivyuma kugira ngo bikorohere n'abantu bashoboye kuvuga ati ego uyu ari ready ari tayari none wowe urafise ivyuma vyawe ego ubu mperuka kubironka vuba cyane nye kutazanye none dukubitira another day I'm gonna call you yes you do have a vibe karenze ari ikindi kintu utambwiye neza nariko ndagomba kumenya exactement umuntu aguhamagara muri conseil ego ubufisi uri professional je ndagomba kumenya ntawe wibaza ko baguhamagara iki muri iyo conseil deja wumva yarimo abastar bakomakomeye ba WJ ba D1 je kugiye bampamagara kandi nkuko narikubwiye natanguye nkura ku maradiyo umva amaradio yarumvirizwa n'abantu rero hari umusponsor umwe yari karayumviriza arakunda ukuntu mixa arakunda vibe wanje ukuntu ngira cavuga ati reka why not DJ Kida nkomuhamagara nawe nyine akaza agaperforminga kerekana impano yiwe nuko rero byagiye byatanguye DJ Kida watubwiye ko ukurikirana mu DJ ava America kandi wewe arashobora gutegura concert yego ugasanga yujuje abantu nka wewe nk'umu DJ niyo mu DJ uri kuraraba ngaha mu Burundi izo bintu bikora canke wewe ikibanza ca kanga havuga ati je ndashobora kubikora je ndakaza barahari abahora babikora gusa niko barahari nk'aba RUNTOWN DJs barabitegurira amakonseri yabo hariho n'abandi bahora babikora bakomeye cyane ba DJ Israel ba Moses n'abandi bose bakomeye bafite touche nziza niwe muri category y'aba DJs uba wikibanza ca kanga bavuga ati je nda sinoshoka mvuga abantu kuko niwe bashaka kuvuga ati no muntu ni wagizenye niwe ashoboye gusa nk'ubu uye ko nyene hari impamba mitwe nkaje nk'ikimu ntaragira experience nini ivyo oye byagoye yuko abantu bacashika bakwizera n'ingoga ariko ukebike bizoza okay DJ Kida uri mu DJ kandi aba DJs benshi bafise imbuga bakoresha nagomba utumirire abakunzi ba BITV n'abakunzi muziki muri rusange batumirire bagukurikirane ku mbuga zawe abashatse kuvuga ubabwire nimba ari kuri TikTok YouTube Instagram hose ubabwire ngene witwa kugira bace baje kugusearchinga barabikorwa vyawe nimba biriko kuri izo mbuga biriko kuri YouTube ni DJ Kida Desa 57 kuri Instagram ni Severin Kida amafidi hose ni DJ Kida nizo platform je nkoresha ubu TikTok nakoresha bose ndatangwa neza kuko niko ndarondera umuhinga abimenyera ibintu byo kukireya neza atari jewe ndavyikirereye nico gituma nari namanze kumera nk'ubwo guhagarika ariko kuri YouTube ari ibikorwa vyawe umuntu agiye kora kuri YouTube yobona ngene mixa ivuze sevuwa gusa muri kino gihe hari heze nk'amezi 6 induko ariko ndapostinga kubera nari nkirindi ivyo vyuma gusa ubu I'm ready I'm going to give the vibe of
indundi wagwana indundi zitege nawe twitege uzoza duha amavole mixtape yose turayakeneye uzura dutamo DJ Kidabure George bakunza Bihe TV mamumvise kuri YouTube channel ni DJ Kida 257 mugende murabe ikorwa vyiwe kandi murava ko dufite ibintu agomba kudutama ama mixtape mubone nyene ngene indirimbo ndundi ziryoshe kuvibinga DJ Kida rero nkuko twari muri music debate umuziki ndundi ubona gute muri kano kanya bo umuziki aho ugeze ubu uye vraiment abantu bamwe bariko baritahura umuziki ugeze ahantu ryoha gusa ni kubera cyane abasponsor mu Burundi ubu ni bakenya cyane ugerageza ukaraba nabo bagira n'abasponsor bari bake kizo usanga bariko refaringa abo hanze abastare iki aho gutumira abarundi bashoboye batanga vibe nziza barahari benshi cyane mwe baza ko biva kuki iyo umusponsor agiye kurondera umuririmbyi wo hanze asize wo Murundi baza ko biva kuki bo icambere abastari ni bakore nibasinzire bakore bemeze abo basponsor yuko nabo bashoboye niho bazovuga ati kandi nabo nyene bihe agaciro niho biha agaciro ibintu byose bizogenda neza nico gituma ataba abanyamahanga batazosubira kuguma babahamagara umva byose no gukora cyane bagagira umwete nk'umu DJ kavuga kwiha agaciro umu artiste yiha agaciro haba harimo umu DJ n'umuririmbyi kuko nko mu giteramo hariho igiteramo hajemo umu DJ wo hanze ata mu DJ wo Burundi yatumiwe rero uvuze kwiha agaciro nk'umu artiste wo mu Burundi agaciro ushatse kuvuga nakahe bo agaciro ndiko ndavuga ngaha nukumenya vareyi wawe ukimenya ati mbega jewe muri conseil no kurangaye ivyo nivyo ndiko ndavuga kuko uza gusanga abanyamahanga bariko babaha amahera menshi ariko mu Burundi bariko babaha ayibarafa yiki byose urumva byose ni kibazo urumva nico ndiko ndavuga kwiha agaciro yego nk'umu DJ rero mu kurangiza ikiganiro n'ikihe kintu wobwira abarundi abaririmbyi abafana abasponsor muri rusange uhere kuba DJ mu muri kategori sanzure mu bwati haba DJ bagenzi banje bo kugira umuziki w'Uburundi ubanda gutera imbere kubera nubwo umuziki w'Uburundi uri kwatera imbere nubwo tutacumva izindi ndirimbo tubona indirimbo ndundi gusa hari ikintu tutarabona amafaranga nivyo amafaranga nayo madizi tuko turavuga urahera yo ku DJ n'abafana baza kubavuga ko uvuge no kubaririmbyi let's go aba DJ tuno babya yuko nuko bumanza bagakundisha abantu indirimbo z'abarundi bakazibakundisha ndazi yuko ubu DJ mu Burundi samuha buragoye kubera agaciro nyene baragira nyene babibona ko ari ibintu bisanzwe ari joke yo gufina ibiki ariko si ibintu byo gufina umuntu yiyumvira akora hako ngo nta mwuga udakiza kisungo kugira ngo kuroga umva rero hako kwicara muhira wigwa kumarigara ku bintu bitanga ikintu ugirane ukora cyo tuma kikuzana basi nakangorongoro canke iki by the way ibintu by'ubu DJs bawe bikwinjiriza gute byo ko binyinziriza ni rimwe mu biraka kwera ubu gituma nkararonko time neza ndacara umunyeshuri gusa vuba cyane ndaheza urumva yuko vuba cyane nzo wamejeje ibiraka no turonka amahera no dukuru uburyo bukenya nk'umu DJ ugiye nk'ahantu muri concert cyane ku kiraka kanaka kuva kura upatana kuva kuranga nimba atari bavuga ati jewe atarayasinze kugira n'umuntu ari karakumviza avuga ati umuntu ashobora kumuha ikiraka cyane ashobora kumuha bo bivana na ceremony bivana n'urubanza rwarwo bwose je nta mahero uvuga ati je nakameze uraza tukavugana hama uko ushaka nanje niko nanje tangirana yego sanka uraje kuvuga ku ba DJs tuvuga kandi kajambo ku baririmbyi nabo ikintu cyo kubera turi hahandi nyene yego umuziki turiko turawumva abarundi mugabo turi hahandi nyene bashobora gusanga umuririmbyi yakoze hit katembera n'amaguru mugabo abandi baririmbyi mu bihugu byo hanze bakoze hit usanga ari kagira mu modoka mugabo ngaha bamwe basanga nibirakura icambere ni bareke bitegura ama concert yabo bagerageze biteguriye bo nyene
nyamba rero bakorera muri management igirene ibafashe kuko niyo baguma barinda abasponsa ni bakenya nazo ubwo atari umusponsor dosanga ariko azana abo hanze urumva yuko abastar bose bo mu Burundi ni boronka rero abafise abariko barakora amahit muri iyo hit uronse kuko hit ni chance uronka no munsi ejo ikabigiye ahandi rero ico novuga nibige kwitegura ama concert yabo ntibahere ngo ku bintu byo hejuru bagende buke niyo bavyitegura nyene igiteramo cabo bazotera bagire baronke nabo nyene ico bashaka baronke ayo yicaye canke iki DJ Kida wakoze kuza muri BITV ndagomba rero mu gusezera uraya kumwa turamutse nakakabora tugiriye nkaca ndakwanze gikiri biki ezga wasezera wakoze ba BITV twagiye ndabasezeye mwese kuri BITV mwari kumwe na DJ Kida the one na Burundi wa Kampala na DJ Kida bombo clat pulo si elementa bu wa guadmage bombo clat ako kantu nagakunze vraiment je no musinagiye kuri TV ndonere DJ Kida 257 zo bandu musatsi nawe abakunzi ba BITV mugerageze mugende demash galaga bro c'est crazy ibintu biri crazy ibintu biraryoshye nakunze vraiment iyo nze iyo signature yawe so yari BITV kijyanye ni music debate mutumire yari DJ Kida Extrembo was hosting rero nabibutse rero ko dufise photography turafise videography turafise graphic design zose ni service dufise muri BITV nimwitinyira abantu bafise imana muze muri BITV tubagirira ibintu bitandukanye byiza kandi cyane so nta kindi kintu yokongera ko yaje kubasezera nanje nta kindi kintu yokongera ko twaje kubasezera atari kubabwira mu dukurikirane nka BITV mugende kuri YouTube channel yacu mugire subscribe mugire like share na comment kuri Instagram hose niho tuba turi TikTok na Facebook page mongere mu bigire na DJ Kida kuri platforms turabakunda cyane ciao let's go